Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Chancel Abimana. Mwiriwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kuwa mbere genekereza n'ijya 2024 ukwezi k'umunani umwaka ni 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko atamasezerano igihugu ciwe cagiraniye no Burundi ngo kinanigwe kuyubahiriza. Musenyeri mukuru wa Canterbury mu Bwongereza naho afatwa nk'umukuru w'ishengero rya Anglikane ku isi, uyu munsi yarangije urugendo rw'imisi 3 mu Burundi. Na muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe baraye bumvikanye ku mugambo uzobashikana ku biganiro bigamije kurondera amahoro arama, leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 bazindutse bagirizanya ivyaha bitandukanye. Na mu yandi makuru, mu mikino APR basketball irabura intsinzi imwe ikegukana shampiyona, naho umupira Maradona yatsindishije intoki wagurishijwe akayabo mu cyamunara. Ntimucikwe, Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Ariko idoni nyuma y'amakuru avuga hirya no hino ku isi dushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Ubutegetsi bwa Trump bwiteguriye gusohora ibindi bihano by'ubutunzi kuri Iran mu gihe intambara yatanguye gusesereza cyane. Umushikiranganje yajeje ikigega ca Amerika Scott Bessent yavuze yuko izo ngingo arizo za mbere zizoba zikomeye cyane zizoba zifatiwe igihugu ca Iran, zishobora kuba zirimwo zizofatirwa abagiranira urudandazwa na Iran nk'abatwara ibitoro n'abavunja amafaranga. Iran yiyamirije iryo kangisha nk'ikimenyetso cyo kwihebura, igabisha ibindi bihugu kutinjira muri iryo sekeza rya Amerika. Umukuru w'ingabo za Pakistan Asim Munir Somambike wa Trump ari mu biganiro n'abategetsi bakuru ba Iran mu kugerageza kuvyura ibiganiro vy'amahoro. President Trump avuga yuko azogwiza na kabiri amakori atangishwa ku miduga iva muri Canada guhera mu mwaka uza, mu gihe intambara y'ubudandaji yakomeye hagati y'ivyo bihugu bibanye. I Washington n'inkuru ya Tom Bateman mu ijwi rya Siriak Mahawenayo. Ku rubuga rw'ihwaniro, Donald Trump yavuze ko kuva itariki ya mbere ukwezi kwa mbere nyene imodoka zose, amakamyo n'ivyuma byo gusubiriza biva muri Canada byinjira muri leta z'umwe za Amerika bizorihishwa inshuro zibiri, aho zizoca zishikana ibice 50 kwijana. Ntidukeneye Canada, baradukeneye, niko uwo mukuru w'igihugu yavuze. Akaba yatumye hayangara intambara y'ubudandaji yari hasanzwe. Ivyo bibaye mu gihe Canada na Amerika byananiwe no kumvikana ku masezerano yo kubuza ko amakori aduga ku bice 50 kwijana ku bicuruzwa 200 vyo muri Canada bigurishwa muri Amerika. Umushikanganje wa mbere wa Canada kuva ico gihe nawe yaciye akangisha kugera ngire ku yinde yivana muco, yavuze ko ari amasezerano mabi ku gihugu ciwe. Aya makuru na ya BBC. President w'Ufaransa Emmanuel Macron yagabishije yuko Uburusiya bushobora kuzokongereza gusotora ibihugu vya Buraya mu kurondera kubica intege ngo ntibifashe Ukraine. Yari kuvugira mu nama y'abashigikiye Ukraine bahuriye i Kiev, aho Ukraine yahimbaza umunsi wo kwikukira. Iyo nama yari hagarikiwe n'umushikiranganje wa mbere mushasha w'Ubwongereza Andy Burnham, yemeye yuko Ubwongereza buzofasha Ukraine gukora misile zo mu bwoko bwa Croisière. Ariko president wa Ukraine yashimitse avuga yuko bakeneye misile zo mu bwoko bwa Patriot zo gusamburira mu kirere iziterwa n'Uburusiya zibandanya gushegesha umurwa mukuru Kiev n'imicungararo yawo. Ishirahamwe Croix Rouge rivuga yuko abakozi 6 bari mu gikorwa cyo kurwanya Ebola muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakomerekeye mu bitero bitandukanye. Urukurikirane rw'imiduga rwatezwe umutego mu ntara y'Ituri, umuntu umwe arakomereka cyane, ambulance 2 nazo zirasahurwa. Abandi bantu 2 b'abakorera bushake baciye bajanwa bamaze gukomereka igihe bariko baragerageza gushingura uwapfuye mu ntara yaho Uwele. Ishami rya ONU riraba amagara ku isi OMS rivuga yuko ikiza cha Ebola ubu carengeje imisi 100, arico ca mbere kinyaruka kurusha ibindi byose byabaye muri ico gihugu, aho hagiye haramenyekana abantu 90 banduye buri munsi
muri rusangi kuva bitangajwe yuko cadutse hagati mu kwezi kwa gatanu. Chancel, urakoze cyane Prime. Reka dutangura amakuru yacu. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko atamasezerano igihugu ciwe cagiranye n'u Burundi ngo kinanigwe kuyubahiriza. Ibi abivuze inyuma y'amajambo y'umukuru w'u Burundi aheruka kuvuga ko imigenderanire hagati y'ibihugu vyompi itariki irasubira mu buryo kubera ko hari ivyo Rwanda gwemeye gukora ariko ntigwabishira mu ngiro. Ku nshuro ya mbere kandi Kagame yagize ico avuga ku mahingura akorera inzoga amaze iminsi yugagwa. Yavuze ko igihugu kitokwihanganira ibintu bibangamira amagara y'abanyagihugu bacu. Ni nkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu by'akarere, Perezida Kagame yabajijwe ku magambo y'umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uherutse kuvuga ko umubano w'ibihugu byombi utaraba mwiza kubera ko hari ibyo u Rwanda rwasezeranije iki gihugu ariko ntirubyubahirize. Asa n'ubiseka, Kagame yavuze ko nta masezerano u Rwanda rwagiranye n'u Burundi ngo runanirwe kuyubahiriza. There is no commitment. Ntaco twiyemeje twananiwe gushira mu bikorwa. Ntaco twemereye Perezida w'u Burundi canke uwundi uwari we wese kiretse hagize ikintu kiza gisobanutse. Cakora birashoboka ko ijoro rimwe yoba yarabironse akibaza ko byabayeho. Perezida Kagame yavuze ko ubwo yavuganye n'umukuru w'u Burundi ari igihe havugwaga ingabo z'u Burundi mu majyaruguru ya Kivu. Gusa ngo icyo gihe Evariste Ndayishimiye yamubwiye ko nta ngabo ze ziri muri ako gace, nubwo Kagame we yemeza ko yari afite amakuru yizewe y'inzego z'iperereza. Avuga ku birego bishinja u Rwanda ruhare mu mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, Kagame yongeye guhakana avuga ko abashinja u Rwanda bazi neza ko atariho intambara yatangiriye. Ku bihugu by'ibihangange bitunga u Rwanda gatoki ku ruhare rwaba rufite muri iyi ntambara, Paul Kagame yavuze ko bitazabuza u Rwanda kubaho kuko ari uburenganzira bwarwo bwo kubaho. Ku bibazo by'imbere mu gihugu, Kagame yavuze bwa mbere ku kibazo cy'inganda zikora inzoga zimaze iminsi zifungwa. Yabajijwe ku ifungwa rya bene inganda ndetse n'igihombo gishobora gukurikira ku banenze uburyo byakozwemo. Kagame yavuze ko hari ibishobora gukosorwa ariko ko icyihutirwaga ari ugufata icyemezo. Ko abantu bafatwa, uko bagira bate, ko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo. Ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya bifuza ko abantu babirwanya ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Ni ikiganiro cyarimo abanyamakuru b'imbere mu gihugu ariko hakaba harimo n'ibyamamare bikoresha imbuga nkoranyambaga barimo abavuye mu bihugu nka Nigeria na Afrika y'Epfo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Tuve mu Rwanda tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe baraye bumvikanye ku mugambi uzobashikana ku biganiro bigamije kurondera amahoro arama, leta ya Kongo na AFC M23 bazindutse bagirizanye ibyaha bitandukanye. Leta ya Kongo yasohoye itangazo ivuga ko AFC M23 yisha abantu batari munsi y'amajana 3 mu mezi abiri gusa ari ku kwezi kwa gatandatu hamwe n'ukwezi kw'indwi. AFC M23 nayo yagiriza ingabo za leta ya Kongo hamwe n'abazifasha kugaba ibitero iminembwe kuri uyu wa mbere. Uwo mugwi uvuga ko ivyo bitero vyahitanye abantu, abandi nabo barahunga ingo zabo. Ni nkuru ya Prime Ndikumagenge. Mwitangazo bahuriye ko ryasohotse nyuma y'iminsi 3 y'ibiganiro byabereye mu Busuwise, leta ya Kongo na AFC M23 bavuga yuko biyemeje gukomeza ibiganiro byo kurondera amahoro arama no gutorera inyishu ivyo batumvikanako. Bemeranije no gushiraho uburyo bwo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa y'agahengwe. Iyi gahunda nshasha ishingiye ku masezerano y'amahoro yasinywe i Washington mu mwaka wa 2025 ahagarikiwe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Nubwo hari intambwe yatewe, haracari ivyo impande zompi zitumvikana ko birimwo ibihano byafatiwe umugwi M23, kurekura abafunzwe hamwe n'igihe impinduka za politike zizoshirwa mu ngiro.
ibi biganiro vyitabiriwe na M23 ubutegetsi bwa leta ya Kongo, Qatar, leta zunze ubumwe za Amerika, Togo, urwego rw'ishirahamwe rya Afrika n'Ubuswise bwavyakiriye. Impande zompi zemeranyije gushiraho uburyo bwo gusuzuma ahishirwa mu ngiro ry'amasezerano rigeze no gutorera inyishu ibibazo bishobora kuvuka mu gushira mu ngiro ivyo bemeranije i Doha. Impande zarumvikanye intambwe zo gukurikiza n'igihe buri imwe yose izomara, zinavuga yuko zizokoresha koroherezanya mu kurondera inyishu nshasha. Gusa nubwo zaraye ziteye iyo ntambwe, uyu munsi impande zompi zazindutse ziragirizanya mabi. Leta yasohoye itangazo ivuga yuko M23 n'ingabo z'u Rwanda ivuga yuko zifasha uwo mugwi mu mezi abiri yonyene, no kuvuga kwa gatandatu no kwindwi, yisha abantu batari munsi y'amajana 3. Aho ngo hakiyongera ko amabi yo gufata ku nguvu no guhoreza igufa abantu. Leta ya Kongo ivuga yuko ivyo vyahatana kimwe kizogenda uko kidahanywe. Ku ruhande rwa AFC M23, umwe mu bategetsi Lawrence Kanyuka yazindutse yandika yuko ingabo za leta ya Kongo n'abazifasha bazindutse bararasa ibisasu vya muzinga mu kigwati kibamwe abantu benshi ca Nyaruhinga mu karere ka Minembwe. Ibitero avuga yuko vyaguyemwo abantu abandi bagata izabo. AFC M23 inahamagarira abanyekongo n'amakungu kuba ivyabona vy'amahano ariko arashikira abantu bo mu Minembwe n'uturere tuhegereye, ahivuga yuko ibitero vy'ububisha bukabije biba buri munsi bitegetswe na leta ya Kongo. Uwo muhari nawo nyene uvuga yuko ivyo bitero bidashobora kurenzwa ko uruho rw'amazi. Mu gihe izo mpande zari zaraye zumvikanye ku ntambwe yo kuja imbere mu kurondera amahoro, ibyo zagirizanya n'ikindi kimenyetso c'ingene uwo mugambi wamuhura n'ibibudindiza. Arakoze cyane Prime. Papa Leo yateye akama makungu kubandanya gufasha mu twigoro two kurwanya ikiza ca Ebola kimaze guhitana gushika ubu abantu barenga 2500 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi yabivuze mu gihe ishami rya unirijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko abantu bamaze kwandura iyi ngwara barenga 5200 mu minsi gusirenga 100 ico kiza giteye. Ni inkuru twateguriwe na Siriake Muhawe nayo. Avugira mu kibanza citiriwe umweranda Pierre ku munsi w'Imana, Papa Leo yarerekanye akababaro ko kuba uwo mugera umaze guhitana abantu benshi. Yavuze ko mu masengesho yiwe kenshi yibuka igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Yongera koko ahimiriza ko haboneka imfashanyo y'amakungu harimo n'utwigoro tw'abanyagihugu mu ntumbero yo gutabara abantu benshi. Mu buryo butandukanye, Papa Leo yahojeje ababuriye ababo mu isenyuka ry'umusozi mu gihugu ca Centrafrique, aho abantu barenga 100 babuze ubuzima. Mu itangazo ryo kuri uyu wa mbere, OMS ivuga ko ikiza Ebola muri Kongo kigeze mu bihe bikomeye. Byagaragaje ko utwigoro two kurwanya ico kiza twahuye n'ingorane yuko ukwandukira kwabandanije kwiyongera. Urongoye iryo shirahamwe Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko bishoboka gutuza ico kiza Ebola mu gihe gusa hoba inguvu z'abanyagihugu bagiwe imbere n'abategetsi ba leta b'intara n'ab'inzego zo hasi hamwe n'abagizwe ko ingaruka n'iyo ngwara. Igitigiri c'abafa babandanya kwiyongera mu gihe abahitanwa n'iyo ngwara batagiye kwa muganga baharugwa ku bice 60% by'abapfuye burindwi mu ndwi 6 ziheze nk'uko bivugwa na OMS. Hagati aho ku munsi wa gatanu Kongo yaronse incanco zo mu bwoko bwa Ervebo zishika ku 16,000 zikorerwa mu Budagi mu ihinguriro ry'imiti rya Merck. Musenyeri mukuru wa Canterbury mu Bwongereza afatwa nk'umukuru w'ishengero rya Anglikane ku isi, uyu munsi yarangije urugendo rw'imisi 3 mu Burundi. Sarah Murari, uwo musenyeri mukuru wa Canterbury wa mbere w'umugore mu mateka ya Anglikane, yari yagiye kwimika Eraste Bigirimana mu mabanga yo kuyobora Anglikane yo mu Burundi mu birori vyabaye ejo i Bujumbura. Uwo mutegetsi yabonanye kandi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Yanagendeye bimwe mu bitaro vy'i Bujumbura. Mu kanya twavuganye na musenyeri mukuru Eraste Bigirimana yashikiriye ayo mabanga ejo, mbanza kumubaza hanini icagenza uwo musenyeri mu Burundi. Musenyeri mukuru wa Canterbury yagendeye Burundi aje mu birori ishengero Anglikane ryari yateguye gushiraho umwepiskopi agira 6 w'ishengero Anglikane ari we jewe. Rero twatewe iteka no kwakira uwo mushitsi w'iteka. Hoba haravuzwe imigambi urushengero Anglikane ruzofashamwo? Mu bisanzwe dusanzwe dufise imigambi, twiteze kubandanya imigambi isanzwe iriho, nayo ishengero Anglikane ryafise imigambi myinshi ijanye n'ivugabutumwa, ijanye n'indero, kwigisha mu mashure.
ibijanye n'ivyo kuvura kuvuga amagara y'abantu hamwe n'iterambere rusangi ry'abenegihugu. Twebwe turavuga ubutumwa kandi ubwo butumwa bakagendana n'ibikorwa vy'iterambere mu kibano no mu gihugu. Yarabonanye kandi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, boba bayazi iki? Inyuma y'ivyo bikorwa vyabaye kuri uyu munsi w'Imana uheze, uyu munsi ukurikira ku munsi wa mbere yarashoboye kwakirwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo bayage cyane cyane kuvyerekeye uruhara rw'ishengero Anglikani mu iterambere ry'igihugu, kuko ishengero riraterera mu iterambere ry'igihugu. Nivyo bavuganye ko hoba hari nk'imigambi mikuru vy'ukuri mwoba mwayaze ko ishengero rya Anglikani rigiye gushira mu ngiro mu gihe ca vuba. Ni nk'inyene twavuze, tuzobandanya gushigikira amashure kuva mu mashure y'intango, ayisumbuye mbere na za kaminuza. Rero hariho n'ibindi bikorwa, turafise amavuriro abantu baza bakivurizamwo. Ibindi bisigaye ni iterambere rusangi bijanye n'uburimyi, ubworozi, imyuga, gufasha abantu kugira ngo biteze imbere bakiyungunganya mu kuziganya no kuguranana, bagashobora gukora imigambi y'iterambere ibabeshaho. Muri Kenya abantu bane bafashwe bikeka ko boba barahaye uburozi inzovu n'ibibiri 18 muri imwe muri parike yo muri iki gihugu. Bafashwe mu gihe ariko harakorwa amatohoza yo kumenya nimba izo nzovu zapfuye zimaze kurya ibiterwa vyari byatewe imiti itemewe n'amategeko. Ibipimo vya mbere vyakorewe muri laboratoire byasanze ubumara bwa cyanure mu itomati izo nzovu zariye imbere y'uko zipfa. Ni inkuru ya Thomas Mukwana, mwumva mu ijujyane Marini we mwiza. Ikigo gishinzwe kubungabunga inyamaswa zo mu gasozi muri Kenya cyabwiye BBC ko abaturage batatu ba Kenya n'umwe muri Tanzania batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'inzovu nyinshi rwabaye mu buryo buteye inkeke mu mezi abiri ashize muri parike y'igihugu ya Amboseli. Inzovu zose zapfuye, cyane cyane iz'ingore zikuze hamwe n'ibyana byazo zagaragazaga ibimenyetso byo kudakora neza kw'imikaya ndetse no gufatwa n'ubumuga bw'ibice bimwe na bimwe by'umubiri. Abayobozi bemeza ko izo nzovu zishobora kuba zarazize uburozi nyuma yo kurya imiti irimo uburozi bukabije, ikaba isanzwe yifashishwa mu kwica udukoko twangiza imyaka. Imwe muri iyo miti irabujijwe muri Kenya, ikaba ikunze kwinjizwa mu buryo bw'amagendu ivuye mu gihugu cya Tanzania kubera ko umupaka uhuza ibihugu byombi woroshye kwambuka. Iyo miti ikoreshwa mu mirima mu gace ka Amboseli aho inzovu ziba hafi y'aho abantu batuye kandi zikaba zizwiho kujya kona imyaka mu mirima y'abaturage. Abakekwa barekuwe by'agateganyo nyuma yo gutanga ingwate mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri ku rupfu rw'izo nzovu. Abategetsi bo mu Bushinwa batanguje amatohoza ku makuru avuga ko umuti wa formaldehyde wo buri kurakoreshwa kugira amashu agenewe kuribwa n'abantu aguma asa n'amashasha. Abategetsi bo mu ntara ya Hebei bemeje ko basuzumye amasanamu yerekana abantu bashira amashu menshi mu muti utamenyekanye imbere yo kuyapakira mu mamodoka. Ni inkuru ya Laura Bika, mumva mu ijwi rya Siriake muhawe nayo. Umuntu akunda kwandika ku bijanye n'ibidukikije ku ndwi iheze yasohoye amashusho y'amashu ariko aradwibikwa muri formaldehyde, umuti utagira ibara uzwi ko utera kanseri. Uwo muti urabujwe cyane mu Bushinwa. Abategetsi ubu bariko bakora bihuta kugira birinde ko abantu baterwa n'ubwoba hanyuma bagarure icizere mu gukubita umukwabu ku maduka mu gihugu cose kugira basuzume. Ibinyamakuru vyo mu Bushinwa bivuga ko abategetsi bazorondera kumenya urugero uwo muti wakoreshejwe ko hanyuma bafata ingingo zo kumenya imboga wagiyeko. Ubushinwa buri mu cya kabiri c'amashu yose yo ku isi kandi menshi ashorwa mu bihugu bibanyi vya Aziya. Korea y'Epfo imenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse imyimenyerezo ikomeye y'igisirikare c'ivyo bihugu vyompi yari itegekanijwe mu kwezi kuza. Igisirikare ca Korea y'Epfo kigwanira mu mazi cavuze ko iyo myimenyerezo yahagaritswe kubera ko igisirikare ca Amerika co yijemwo carungitswe mu ntambara Amerika irimwo na Iran. Ni inkuru ya Etirajan mumva mu rya Juventine Muragije Maria. Icyemezo cyo guhagarika iyo myitozo kije nyuma y'icyumweru kimwe Donald Trump atangaje ko imyitozo ya gisirikare yakorwaga hagati ya Seoul na Washington izagabanywa kubera icyo yise umubano mwiza cyane afitanye n'umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un.
Trump kandi yanashinje Korea y'Epfo kudashyigikira Amerika mu kibazo cya Iran. Iyo ntambara yakomeje gushyira igitutu ku bushobozi bw'igisirikare bwa Amerika, bituma ihindura uburyo bwo kohereza ibikoresho n'ingabo zayo, bimwe bikurwa muri Aziya bikoherezwa mu burasirazuba bwo hagati. Ku rundi ruhande ariko, umuvugizi w'ingabo za Korea y'Epfo yavuze ko ibiganiro biri gukorwa hagati y'abayobozi ba gisirikare ba Korea y'Epfo n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo harebwe niba iyo myitozo yazongera gukorwa mu gihe kiri imbere. Sentare yo muri Syria yakatiye umwe mu barongozi b'idini rya Islamu gufunga ubuzima bwiwe bwose. Ahmad Hassan yagiriwe ko yakoresheje nabo bubasha yarafise kandi ko yahamirije abantu gukora ubugizi bwa nabi. Mu gihe c'ubutegetsi bwo hazari President Bashar al-Assad, Hassan yari umwe mu barongozi b'idini bari bafise ijambo rikomeye cyane muri Syria. Ni inkuru ya Hugo Bachega muva mu ijwi rya Marini we mwiza. Abatamwemera bamwitaga mufti w'ibisasu kubera uburyo yashyigikiraga cyane ubutegetsi bwariho. Ahmad Hassan ni umuntu wa 10 wari mu bayobozi bo ku gihe cya Bashar al-Assad, akaba yakatiwe n'ubutegetsi bushya bwafashe ubutegetsi nyuma y'uko wari perezida akuyeho hafi imyaka 2 ishize. Bashar al-Assad yahungiye mu Burusiya, akaba yarakatiye igihano cy'urupfu mu ntangiriro z'uku kwezi. Izi manza zahaye abanyasiriya bamwe kumva ko ubutabera butangiye kuboneka mu gihugu cyabo, aho benshi bari baratewe impungenge no kuba abakoze ibyaha mu gihe cy'intambara y'abenegihugu yamennye amaraso menshi bataryozwa ibyo bakoze. Ariko kandi abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba ko habaho gukorera mu cyo kurushaho, cyane cyane ku buryo izi manza zirimo gucibwa n'impamvu zashingiyeho hafatwa imyanzuro zahawe. Ubu naho n'umwanya wo kumva ibizuba biri mu runwana rwo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye kuba yongeye kunyandikira ku bushake bwe nyuma y'igihe kingana gutya atamvugisha. Yewe genda kubwiye nta rumari twamaze kumwandikira rwose ibirometero n'ibirometero. Ubusuzi igitekerezo naraye nungutse. Reka da ngaho se mbwira. Ubu namaze kubona uburyo tugomba kubonamo ikariso ya Nyensi. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho tujya mu makuru y'inkino dutegurirwa na Yves Bucana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino yo mu mihingo yose. Mwereho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Mere mu Rwanda mu mukino wa basketball, ikipe ya APR Basketball Club ikeneye insinzi imwe gusa ngo yegukane igikombe cya shampiyona ya basketball. Muri iri joro APR irongera icakirane na Patriots mu mukino wa kane nyuma yo kuyitsinda amanota 101-92 mu mukino wa gatatu wabaye kwa gatandatu. APR Basketball imaze gutsinda imikino 3-0 mu mikino 7 bagomba gukina, ariko nitsinda umukino wa kane muri iri joro ntibiraba bikiri ngombwa kuzakina imikino yindi 3 isigaye, ahubwo irahita yegukana igikombe. Mu Burundi shampiyona y'umupira w'amaguru yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Ejo ku cyumweru ikipe ya Aigle Noir ifite igikombe yanganyije na Musongati igitego 1-1. Le Messager Ngozi itsinda Muzinga 2-1. Vitalo yatsinze Ngozi City 2-1. Ni mu gihe kwa gatanu ikipe ya Never Give Up Academy yihereranye Interstar yisekura ibitego 2-1. Tugume mu Burundi ariko mu irushanwa mpuzamahanga rya volleyball ikinirwa ku mucanga, Volleyball World Beach Pro Tour, abanya-Norvege Kjemperud na Kjemperud umuhungu na se batsinze abanyamerika Ben Vaught na Wes Jensen amaseta 2-0 begukana igikombe ku mukino wa nyuma. Ku ruhande rw'abakenyezi naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi w'abanya-Sloveniakazi Kotnik na Lovsin watsinze abayapanikazi Miharu na Yabimu amaseta 2-0. Ahandi ku isi umupira w'amaguru Diego Maradona yakoresheje atsinda igitego cyamenyekanye nk'ukuboko kw'Imana mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1986 wagurishijwe mu cyamunara ku kayabo ka miliyoni 2.5 z'amapaundi. Ndi kumwe na Benjamin Niyo Kwizerwa.
Ndagushimiye cyane Yves. Maradona azwiho kuba yarakoresheje ukuboko akarenza umupira umunyezamu w'Ubwongereza Peter Shilton mu mukino wa kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi aho Argentine yatsinze Ubwongereza ibitego 2-1. Nyuma y'umukino yabwiye abanyamakuru ko iki gitego cyatsinzwe. Yagize ati igice kimwe ni umutwe wa Maradona, ikindi ni ukuboko kw'Imana. Nyuma yaho Maradona yaje gutsinda ikindi gitego cyaje kwitirirwa igitego cy'ikinyejana aho yacenze abakinnyi 5 b'Ubwongereza mbere yo kohereza umupira mu ncundura. Nubwo uyu mupira wagurishijwe $3,300,000 mu cyamunara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatandatu, byari byitezwe ko ushobora kugurishwa hafi kuri $10,000 z'amadolari. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru Reuters mbere y'iyo cyamunara, Mike Provenzal, inzobere mu bya cyamunara, yagize ati ni igikoresho cyihariye kandi cy'amateka adasanzwe. Nta gushidikanya ko ari cyo gikoresho gikomeye mu mupira w'amaguru cyabayeho. Umunyatunisia Albin Nasser wari umusifuzi wo mukino mu 1986 yakuye uwo mupira wa Adidas azateka mu kibuga umukino urangiye maze awugumana mu gihe kingana n'imyaka irenga 30. Mu mwaka wa 2023 yashyize umukono ku rwandiko rwemeza ko ari wo mupira wonyine wakoreshejwe muri uwo mukino. Ibintu byaje kwemezwa n'ubundi bugenzuzi bwigenga. Bin Nasser yari yagurishije uyu mupira mu mwaka wa 2022 ku madolari $2,037,000. Uwawuguze yawushyize nanone mu cyamunara mu mwaka wa 2023 ariko ntiwagurishwa kubera ko ibiciro byari byatanzwe bitageze ku giciro gito cyari cyashyizweho. Umwenda Maradona yari yambaye muri uwo mukino wagurishijwe ku kayabo ka $7,100,000 z'amapaundi mu cyamunara cyabaye mu mwaka wa 2022. Yves, urakoze cyane Benjamin. Ku mugabane w'Uburayi shampiyona nyinshi zaratangiye mu mpera z'icyumweru. Mu Bwongereza Liverpool yaraye inaniwe kuvana amanota 3 kwa Newcastle United, amakipe yombi anganya ibitego 2-2, mu gihe Manchester United, Aston Villa na Tottenham zatangiye imikino zikubitwa. Villa yahuye n'uruva gusenya ku munsi w'ejo inyagirwa na Brighton ibitego 4 ku mwuka. Kuwa gatandatu Manchester United yakubiswe na Hull City 2-0, mu gihe Tottenham yahaswe inkoni na Brentford yayisibuye 3-0, mu gihe Arsenal yatangiye shampiyona neza itsinda Coventry itozwa na Frank Lampard ibitego 3-0. Muri iri joro rero ku isaha ya 3 Chelsea iri bwigaragaze ku kibuga cya Fulham. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishaki. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Amakuru y'inkino ni yatugejeje ku mpera y'amakuru yacu kuri uno wa mbere igenekerezo rya 24 z'ukwa munani umwaka n'2026. Ariko imbere yuko tuyarangiza reka tubibutse amwe mu makuru twabashikirije. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko atamasezerano igihugu ciwe cagiranye n'u Burundi ngo kinanigwe kuyubahiriza. Na musenyeri mukuru wa Canterbury mu Bwongereza afatwa nk'umukuru w'ishengero rya Anglikane ku isi, uyu munsi yarangije urugendo rw'imisi 3 mu Burundi. Mu gihe barayibumvikanye ku mugambi uzobashikana ku biganiro bagamije kurondera amahoro arama, leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 bazindutse bagirizanya ibyaha bitandukanye. Nayo mu makungu twababwiye ko ubutegetsi bwa Trump bwitegure gusohora ibindi bihano by'ubutunzi kuri Iran mu intambara yatanguye gusezereza cyane. Umushikiranganje wa Amerika jejwe kigega Scott Bessent yavuze ko izo ngingo arizo zambere zizoba zikomeye cyane zizoba zifatiwe igihugu cha Iran, zishobora kuzoba zirimwo izifatiwe abagiranira urudandazwa na Iran nk'abatwara ibitoro n'abavunja amafaranga.
Perezida Trump kandi avuga ko azogwiza na kabiri amakori atangishwa ku miduga iva muri Canada guhera mu mwaka uza mu gihe intambara y'ubudandaji yakomeye hagati y'ivyo bihugu bibanye. Naho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagabishije ko Uburusiya bushobora kuzokongereza gusotora ibihugu vya Buraya mu kurondera kubica intege ngo ntibifashe Ukraine. Yari karavugira mu nama y'abashigikiye Ukraine bahuriye Kiev aho Ukraine yahimbaza umusi wo kwikukira. Aya makuru yarahagaririwe ntane Mariniwe mwiza mu buhinga bw'ivyuma. Twari kumwe na Sharon Geruto, Chansara Bimana, nkaba ndabibashimiye ndabipfuriza kuroranirwa aho muherereye.